iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu rero yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibigezweko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane ku bibazo umukuru w'igihugu yama yidogera buri munsi. N'amakuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Inkuru ya mbere tuza kubagezako ni inkuru iraba abashikiranganji bane. N'abashikiranganji Marite Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane, Imeride Sabushimika ajejwe gufatana mu nda, ndetse na Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta. Aba bose uko ari bane hari dosiye umukuru w'igihugu yabashinze y'umwenegihugu wo mu ntara ya Kayanza, ariko ibintu vyarananiranye. Uyu bakaba bamwita Vena Niyonkuru. Ikibazo ciwe kiramaze imyaka hafi 4 ariko baranse kugitorera umuti gushikaho uyu mwenegihugu kwishikira imbere y'umukuru w'igihugu vyanse, ariko buramatari w'intara ya Kayanza muri ntwarante uyu mwaka w'2023 Colonel Remicishahayo yifatiye ikibazo mu minwe agitura Perezida Varisito Ndayishimiye mu nama y'ababuramatari yabereye i Rutana. Iki ni ikibazo catumye Perezida Varisito Ndayishimiye ababara cane, maze ahita ategeka abashikiranganji bane gufata iki kibazo mu minwe, ariko bikaba vyaranse bikananirana. Ikiro ni ikibazo gishobora kubakorako uko ari bane bose. Iki kibazo tukaza kugaruka mu buryo burambuye, ndetse tubabwire n'ivyitegeko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwiwe yitangiye, ariko abashikiranganji bose bakanka kuryubahiriza. Mu yandi makuru turaza kugaruka ku giturire ngo kiriko kiravugwa cane muri PAF. Abasaba impapuro z'inzira muri iki kigo bavuga ko atakwinyegeza mu kwaka igiturire kugira bazironswe mu buryo bwihuta. Umwe mu bamaze iminsi arondera zimwe muri izi mpapuro avuga ko bitakiri ibanga. Mu gihe ushitseyo ugiye gusaba igitabo c'inzira canke ikindi cyangombwa, ngo hari abapolisi baza bakaguca impande mu ntumbero yo kuguha ubwo butumwa, bakubaza nimba ugomba ko vyihute canke ko bitihute. Ngo rero iyo usanze ko bigomba kwihuta nawe utanga ico kwihutisha serivisi. Tuze kubigaruka ko ku buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure no Muhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangure kuri ya dosiye irimwo abashikiranganji bane aribo Marite Niteretse, Domine Banyankimbona, Imeride Sabushimike ndetse na Audace Niyonzima. Ni amagorwa adasanzwe y'umwe mu benegihugu yitwa Venance Niyonkuru. Ibimaze imyaka 4 bikorerwa Vena Niyonkuru na kamaramaza. Uyu Vena Niyonkuru akaba avuka ku mutumba Mugera muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Vyatanguye ku igenekerezo ya 30 ukwezi kw'icenda umwaka w'2019 aho Venance yagonzwe n'imodoka ya Lycée Kayanza. Lycée Kayanza yaratevye kumenyesha ivy'iryo sanganya muri assurance, bica bituma Vena ataronka ikimuvuza. Vena yaritwaye muri sentare nkuru ya Kayanza, ariko urubanza bararudindiza. Muri ntwarante uyu mwaka w'2023 nk'uko natanguye mbibabwira mu mfunyafunyo, niho buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicishahayo yafata mu minwe ikibazo agitura Perezida Varisito Ndayishimiye mu nama y'ababuramatari yabereye mu Rutana. Perezida Ndayishimiye yumvise iki kibazo yarababaye, maze ategeka ko leta itegerezwa kuvuza Vena Niyonkuru ikongera ikamuha indishi y'akababaro. Iki kibazo Perezida Varisito Ndayishimiye yagishinze abashikiranganji bane aribo Marite Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, hazamwo Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane, Imeride Sabushimika ajejwe gufatana mu nda, na Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta.
mu mwanya wa mbere ikibazo wamengo kigira citwararikwe, ariko vyahavuye bihinduka. Venant Niyonkuru bamuhindura agapira bahanahana. Amezi 9 araheze Perezida Varisito Ndayishimiye ategetse ko Venant Niyonkuru atunganirizwa, ariko ariko avundira ku musego. Benshi bakibaza uwuzomutabara, benshi bakibaza uwunezwa ubuzima bw'umunyagihugu. Tibigenda gute ngo itegeko ry'umukuru w'igihugu rifatwe minenerwe? Venant Niyonkuru yashimiye cyane umukuru w'igihugu ko yari yatahuye ikibazo cyo akanafata ingingo ibereye mu yo kumutunganiriza. None asaba uwashikira umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye ko yomumuhera buno butumwa ko ikibazo ciwe chance kuva aho cari n'ubundi igihe Colonel Micishahayo buramatari w'intara ya Kayanza akimushikiriza abashikiranganji bose bahawe iri tegeko ryo kumutunganiza nabo ko ataco bigize bagikorako. Mu yandi makuru, abasaba impapuro z'inzira muri PAF bavuga ko atakwinyegeza mu kwaka igiturire kugira bazironswe mu buryo bwihuta. Abasaba impapuro z'inzira mu kigo PAF kijejwe imbibe zo hasi n'izikirere bamenyesha ko hambavu y'amafaranga azwi ku gitabu kimwe ugisaba ategerezwa gutanga amafaranga angana ibihumbi 300 vy'amarundi arenga ko mbere n'ayarenga. Bakemereza rero iyi ngendo bavuga ko hari nk'umurwi wateguwe. Umwe mu bamaze iminsi arondera zimwe muri izo mpapuro yavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi agira ati ntibikiri ibanga, mu gihe ushitse ugiye gusaba igitabo c'inzira canke ikindi cyangombwa, hariho abapolisi baza bakaguca impande mu ntumbero yo kuguha ubwo butumwa, bakakubaza nimba ugomba ko vyihute canke bitihuta. Amasoko avamwo bamwe mu bapolisi bakorera muri ico kigo batashimye ko umwirondoro wabo uja ahabona. Aba bo bamenyesha ko nabone ko iyo ngendo isa nuko ishigikiwe n'inzego, kuko ngo atamupolisi n'umwe aba ariko yegeranya ivyo biturire yigera ikibazo na kimwe. Aha bakavuga ngo kudafatwa maze bashengezwe ku mugaragaro. Tumenyeshe ko atari irya mbere havuzwe ubusumwa nk'ubu muri PAF, ndetse n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe kugwanya ibiturire bikaba bimaze iminsi bibishira ahabona. Umwaka uhezeho vyari vyafashe indi ngendo, muri uno mwaka vyasa n'ivyatujwe, ariko kuri ubu bisa naho vyagarutse, banasaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kwifatira mu minwe ikibazo cyo muri PAF, kuko ngo kirengeje ukwemera. Tukiri kuri ibi birabana n'igiturire, Urukomeyo imenyesha ko igiye gutunganya urugendo mu gisagara ca Bujumbura rwo kwiyamiriza igiturire. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru muri Hotel Source du Nil, Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Rukome ryiyemeje kugwanya abarya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Yamenyesheje ko iryo shirahamwe arongoye rigiye gutunganya urugendo mu gisagara ca Bujumbura rwo kwiyamiriza igiturire. Ico gikorwa kikaba kiri ku rutonde rw'ibindi 8 iryo shirahamwe ryamenyesheje ko rizokora mu ntumbero yo guhimbaza indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya igiturire yatanguye kuva kw'igenekerezo ya mbere gushika kw'igenekerezo y'icenda Kigarama uyu mwaka. Urukome ikaba imenyesha ko icivugo cy'uyu mwaka kigira giti twese hamwe tugwanye igiturire kugira ngo Burundi buronke amahoro, umutekano n'iterambere. Kubwiwe ngo igiturire ni umwansi w'abarundi, amahoro, umutekano n'iterambere. Ikindi kandi ngo igiturire kizana umuvumo ku gihugu, ngo niyo mpamvu muri iyi ndwi iri shirahamwe rigiye kuzokwigisha amabi y'igiturire n'ingene corwanywa, bagirishe ibiganiro mu makaminuza, bagira amanama yo kwerekana aho Burundi bugeze mu gushira mu ngira amasezerano yabone yo kugwanya igiturire yatewe ko mukuru na leta y'u Burundi n'ibindi. Urukomi ikaba imenyesha ko izorangiza iryo sekeza ryo kugwanya igiturire itanga agashimwe ku Murundi yagerageje kwitanga kurusha abandi
mu kurwanya igiturire. Si Gabriel Rufyiri wenyene yavuze ko ari ibi vy'igiturire kuko na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi nawe yabigarutseko, ariko we ahanini akaba yaravuze ko leta iyo bashize uburyo mu bindi bitazana akunguko kaboneka. N'ubundi ibi vyose bikaba biri mu vyavugiwe muri rya huriro. Gusa tukiri kuri Gabriel Rufyiri we akaba yaranavuze ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ngo afise uruhare rudasanzwe mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 umwaka w'ibihumbi 2060. N'ubundi ni muri vya biganiro vyari vyatunganijwe n'amashirahamwe ya societe civile adaharanira ivyicaro vya politike kugira ngo bigire hamwe uko boshigikira leta mu mbonakazoza y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yuko Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 kandi giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe Rukome ryakoranije ayo yandi mashirahamwe abona ko mu vyihutirwa leta yokorera cane kuri wa mugambi wa budget programme guteza igisata c'ubutungane kuri bose hamwe n'ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none digitalisation mu bisata vyose vya leta kugira ngo ivyo mbona kazoza y'umukuru w'igihugu izoje mu ngiro. Abarongoye ayo mashirahamwe bakaba babona ko uruhara rw'ayo mashirahamwe rukwiye kwigaragaza mu gushiraho ibitabo bizoherekeza iyo mbona kazoza hamwe no gufasha leta kuzorondera uburyo harimwo abahinga, abantu, ubuhinga, amafaranga bwo gushira mu ngiro iyo mbona kazoza. Professeur Diomede Ninteretse yatanze icigwa akaba yarasabye amashirahamwe yari ngaho kuja ku kivi nayo akaza aratanga ibiharuro nk'uko Orukome na Parsem babikora iyo hageze gukebura leta, ariko rero ngo leta nayo yoreka kuguma ifata ama organisation de la société civile nk'abarondera amafaranga mu bazungu kugira ngo baze kugwanya leta, ahubwo nyabona gigatahura ko ayo mashirahamwe baje kuyishigikira mu migambi abaje ikomakomeye y'igihugu. Akabona ko rero ngayo mashirahamwe yoba umuhanuzi wa hafi wa leta ari stratégique de l'État boshigikira leta iyo iriko irakora ivyiza, ariko kandi bakaba batarya umunwa iyo babonye ibitagenda neza. Aya niyo mazwi ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone nimba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo nabo batoja bacikanwa ndabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.